Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro bamaso. Ntihagire ugutwara igitsibo cyawe. Uyu munsi turinjiye mu nyigisho aho tugiye kurabira hamwe amajambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 20. Uyu munsi rero turagira ngo twige amajambo akomeye cyane, n'amajambo atubwira ngo ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. None rero mbere yuko dusangira no majambo, ndagira ngo turirimbe igitero kimwe c'indirimbo y'amajana 201, hanyuma turaririmba igitero ca kabiri gusa, turangije ca dusenga Imana maze duce twinjira muri rino jambo ry'Imana. Inzamba zirayaze mwese mutabare, mugenda kabushungwe ntimubibijora, naho mwosugerezwa n'ingabo za Satani, mureme mu mitima nta nganji zifise. Haleluya. Mana yacu wera wo mwijuru, mu izina rya Yesu watuhambiwe ku musaraba i Golgota, ndongeye gushima, ndarengutse imbere zawe nkenguruka kongeye kungirira neza. Muri kano kanya tugiye kwinjira muri ano majambo y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, budukangura butwibutsa ibihe turimo yuko tugiye kwinjira mu bihe by'ingoma ya Mesiya, ibihe by'imyaka 1000, ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000, ahazopfungwa ahazobohwa. Mu izina rya Yesu ndagushima Mana, nushimwe, urakoze cyane. Abagiye kumvira ijambo ryawe ndabagushize mu biganza, wongere kubagira neza, ubugurura amaso, kandi mwami wanje Yesu wahe gusobanurirwa, data wahe gutahura. Mwami Yesu Kristo, abatarihana ibyaha bongere kwihana, abatarakizwa bongere gukizwa, abatarezwa bongere kwezwa, abataratungana bongere gutungana. Mwami Yesu, amajambo tugiye gusangira ndasengera umuntu wese agiye kuyumva, wongere kumugirira neza, maze data umugurura umutima wiwe wuguruke, abagiye kubyumva bose mwami nka muyarazemwo abasobanurire. Haleluya. Ndisaba imbabazi n'ikigongwe, ndisaba amaraso yambonekeko, ndisaba kubarirwa ibyaha byose Mana, ndisaba gukizwa neza no kwezwa neza n'ugororoka, ndisabiye mwami gusobanurirwa no gusobanukirwa. Urakoze Mana, umpe gushobora gusobanurira abandi iri jambo ryawe ryera. Haleluya. Urakoze n'ubishimirwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, turagira ngo rero uyu munsi dusome ano majambo ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 20. Turahera ku murongo wa mbere, hanyuma tugeze ku murongo wa 6. Ubutaha umwami Yesu adushoboje tuja tubandanya n'ibi bice bindi 2 bizaba bisigaye, ariko uyu munsi ndagira ngo twibande cyane kuri ano majambo avuga ngo ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. Tugiye gusoma rero mu izina rya Yesu. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000. Agikororera ikuzimu, arahadadira, ashiraho ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku ikimenyetso caco mu ruhanga
canke ku kiganza, baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Yesu ashimwe cyane. Ndumva nezerewe muri kano kanya kongera kugirirwa ubuntu kugira ngo dusangire aya majambo. Ubushize twaraganiriye ibijanye n'inganji ya Kristo, ibijanye n'ugukorwa wa mwagazi mu gihimba ca 19 cyose twaracize. Turahabona ibikomeye n'ibihambaye. Turabona ingene Yesu azoza, akazoza afise inkota mu kanwa, akazoza afise inkota mu kanwa. Iyo nkota azobaja yambariye ayifise kugira ngo abanze afate mpiri ca gikoko, abanze afate mpiri na wa muvugishwa w'inyoma. Aha turahasobanurirwa yuko azobanza kuza agafata Antikristo akamuta mu kiyaga ca kumuriro kirimo n'amazuku, hanyuma cafata na wa muvugishwa w'ibinyoma nawe nyene amute muri ico kiyaga ca kumuriro n'amazuku. Bazobabazwa ibihe bidashira. Nukuvuga ngo igihe Yesu azozira azozaje kuza guca amateka. Aha tuhasobanurirwe abantu bahatahure ukuza kwa Yesu ntabwo ari birori gusa bisanzwe nkuko abandi bantu baba bavyumvira. Ntabwo ari bihe byuko abantu bose bibaza ko ari uko bazoba bafise amahoro nimba batakijijwe, nimba batakiriye Yesu. Azo baramarira n'amaborogo. Umuntu wese w'imboregwa, umuntu wese w'umusambanyi, umuntu wese ashigikiye Antikristo, umuntu wese ashigikiye abo bavugishwa b'ibinyoma, umuntu wese ashigikiye amadini y'abamaraya, nta mahoro afise. Yitege kuzocirwa hiteka, yitege kuzorira no kuzoboroga. Gihe Yesu azozira ntazobaje ngo abantu bamushengerere, azobaje kuza gutora batoranijwe kugira ngo abagororere, abahe kuganza gufatanya nawe kugaba no gutegeka no kuyobora iyi ngoma y'imyaka 1000. Ariko abapagani, abanse kwihana, abakurikiye Antikristo, imboregwa n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'abarozi n'umuntu wese akunda kubesha kandi akabikora, abo mugabane wabo uzoba mu kiyaga ca kumuriro n'amazuku. Yesu rero twarabonye neza yuko ikizoba kimuzanye igihimba ca 19 caradusobanuriye yuko n'abazoba barafatanije na Antikristo bose, abakuru, abagabisha, babasoda bose, ko bazoca babicisha inkota, maze noneho ibisiga bigaca biza kurya inyama. Ibisiga vy'amero ngo marayika arahagaze arasemerera avuga ati nimuze ibisiga byose biri hirya no hino mw'ijuru, hirya no hino mu kirere, mu birere byose by'ijuru, bize bitabagure, bize birye inyama z'abakuru, inyama z'abagabisha, abasoda, inyama z'abatunzi n'izaboro n'izabakene n'iz'abahambaye, abakomeye n'aboroshe. Ayo majambo twarayasomye. Uyu munsi rero dusomya no majambo mu gihimba ca 20. Turahabonye amajambo akomeye cyane. Mu gutangura hano twatanguye dusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Imana ishimwe cyane. Nkuko bisanzwe hano tugiye gusobanura umurongo umwe ku yundi kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa aya majambo. Yohana ariko arahishurirwa aya majambo yabonye ari mu kizinga c'Ipatimo, yarabonye bino bintu, arabibona guhera mu ntango kugeza ku kanyuma. Hano rero ageze ku rwego rw'uko Satani afatwa. Imana ishimwe cyane. Ageze ku rwego rw'uko Satani afatwa, kuko mu gihimba ca 12 tuhasoma amajambo atubwira ingene mu ijuru habaye intambara, ingene Luciferi yakorowe. Luciferi yarakorowe.
kandi yahanganye na marayika yitwa Mikayeli. Mikayeli bisobanurwa ngo usa n'Imana. Marayika Mikayeli bisobanurwa ngo usa n'Imana. Uyu mumarayika rero Imana yamuhaye misiyo ikomeye cyane yuko uzotembagaza ingoma ya Satani yose akayivanaho. Ibyahishuro Yohana igihimba c'12 umurongo w'indwi havuga ngo mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato, igisato kirwanana n'abamarayika baco ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'icenda ugakomeza ukavuga ngo ca gisato c'amahero kirakororwa nico ya nzoka ya mbere yitwa murwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose. Gikororerwa ku isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Marayika Mikayeli yaratsinze Luciferi, ashobojwe n'Imana. Marayika yahawe misiyo ikomeye. Marayika yahawe misheni. Buri muntu wese yahawe misheni. Buri kiremwa cyose, buri abakozi b'Imana bose bahawe misheni. Natwe mwibuke ko intumwa zahawe misheni, zahawe misiyo yo gukwiza ubutumwa mu isi yose. Nawe mu Kristo, nawe aho uri hose warahawe misiyo yo gutonda urugamba, misiyo yo gupfukama, yo gusenga, yo gusengera abandi, misiyo yo kuvuga ubutumwa, misiyo yo kuzana abantu kuri Yesu. Uko bigenda kose vuga ubutumwa, uko bigenda kose kora misiyo. Eherawe iyi misiyo marayika Mikayeli yahawe ni misiyo ikomeye. Uyu munsi tugira ngo twige ibintu bikomeye, musobanukirwe urugamba rukomeye marayika Mikayeli yahagurukijwe gukora. Daniel avuga ngo marayika muri ico gihe ngo azohaguruka ngo afise imbaraga zikomeye. Haleluya. Uyu marayika Mikayeli ni mwumva urugamba yahawe kurwana, n'urugamba rukomeye mwene data, kugeza ku munsi azobwirwa ijambo rikomeye ati fata rero uyu Satani umubohe, fata uyu Satani umubohe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu Mikayeli yahawe ububasha bwo kumukorora, akorora Luciferi, amuvana mu ijuru, amukororera hano ku isi, n'abamarayika bari kumwe nawe bose arabakorora. Bose barakorogwa, bose baravuyo iyo bari barakorogwa, hawo ntiyabakiboneka, basigara muri ndibuze mu ijuru, ntibaba bagisubirayo. Uno munsi ntibemerewe gusubirayo, ntibemerewe. Intsinzi yarabonetse. Haleluya. Intsinzi yarabonetse bene data. None rero uyu mumarayika Danieli nawe yaramuvuze ko cyane. Muri Danieli igihimba ni ca 12. Imana ishimwe cyane. Danieli igihimba ni 12 turahabona amajambo asa nkaya, aho tubwirwa ingene uyu marayika Mikayeli yahawe misiyo ikomeye cyane. Danieli 12 umurongo wa mbere. Maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu gitabo, umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Hano majambo aratubwira ingene Mikayeli ngo azohaguruka, azobahagarariye ubwoko bwa Danieli. Danieli abwirwa ngo ubwoko bwawe niwe azoba buhagarariye. Muri ico gihe Mikayeli azohaguruka kuza gutabara, kubera ko Luciferi, Satani azoba yaramaze gukorogwa,
agakorwa ku isi akazanwa ku mugaragaro. Ku mugaragaro bisobanurwa ngo intambara ikomeye izoba irimo isatira abitirirwa Imana bose ku isi, abitirirwa Imana bose ku isi, kuko Satani icyo gihe azoba atakiri muri ibyo birere. Uno munsi ntaboneka, uno munsi tumwumva ngo ari mu isi, ngo ni umwami w'isi, ngo ni wategeka iyi si. Koko nyene yaraje abwira na Yesu, aramubwira ngo niba mfukamira ukasenga, ngo ibi byose ngo nije ndabifise, ngo nije ndabiyobora. Satani yiyise uyu mwami guhera igihe yahenda Eva maze akabanyaga ububasha n'ubutwari, ariko umwami Yesu yaraje kuducungura, adusubiza ubutwari, adusubiza ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Yesu yaravuze ngo mbahaye ububasha bwose bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Bene data, ubwo bubasha rero twongeye kubuhabwa mu masengesho, mu gukizwa, mu kwezwa, mu kwitandukanya n'icaha, mu kwihana buri munsi no mu kwiyeza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amaraso ya Yesu agaca rero atwuhagira, akatwoza, tugahinduka abana b'Imana. Rero muri ico gihe rero Mikayeli azohaguruka gutabara abitirirwa Uhoraho, abitirirwa Imana, cyane cyane ihanga rya Isirayeli, kuko niryo zina gusa, ni ihanga ry'Imana, kuko abayuda ni ihanga ryitirirwa Imana. Abo rero kuko ari igihugu kizima, kuko ari igihugu kigaragara, kizoba kigeramiwe ku buryo budasubirwamo. Hanyuma rero n'abandi bantu bazoba bariko barashaka kugira ngo bavuge Imana, abantu bazoba bariko barashaka kugira ngo bavuge Imana ku butegetsi bwa Antikristo, ntibizoborohera na gatoya. No mu bindi bihugu nta bantu bazovuga Imana bazogira ikibanza, bazohita bicwa. Nico gituma ari igihe ciza cyo kwihana ubu nonaha, cyo gukizwa, cyo gusezera isi, cyo guheba iby'isi. Mwene data, randura icyitwa icaha, randura ubuzimire, randura ubwo buyobe, randura hakiri kare, kuko ibihe bigiye kuza ntabwo byorohereza abasenzi, ntabwo byorohereza abavuga ubutumwa, ntabwo byorohereza abakozi b'Imana, ntabwo byorohereza abaririmbyi, ntabwo byorohereza abashingire ntahe Yesu mu mpwemu no mukuri. Rero aya n'amajambo nariko ndabereka ajanye na mission canke misheni yahawe Mikayeli. Imana ishimwe cyane. Yohana rero agize ati ngo azabona umumarayika amanutse avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Imana ishimwe cyane. Mwibuke yuko uyu mumarayika yaja kurikira, haleluya, yaja kurikira ibyabaye mu gihimba c'12 murongo w'indwi. Mikayeli yarakoroye Lusiferi, yarakoreye ca gisato arico ya nzoka ya mbere, ngo indi ni Satani, aragikora kivana mu ijuru, aragikororera ku isi, ngo cakororewe ku isi niho cakororewe. Hanyuma rero hano murabona guhera ku gihimba c'12 kugeza ku gihimba ca 20 habaye ibintu bikomeye byinshi cyane bitabarika, twaravyize. Kuko igihimba ca 13 gica gitangurana na guverinema ya Satani ku isi ku mugaragaro. Murumva yuko azoba yarakorowe, azohita caza, kuko Satani bisobanurwa ngo azokorogwa ku mugaragaro guhera mu gihimba c'12 c'ivyahishiro Yohana 12. Hanyuma igihimba c'13 gica gitangurana na guverinema ya Antikristo. Hanyuma rero bikabandanya, nta uzokwemererwa kugira na kimwe akora adafise urumenyetso rwa Antikristo. Bikabandanya rero, murabona yuko igihimba ca 19 iyo bigera niho Antikristo afashwe, niho wa muvugishwa w'ibinyoma afashwe. Hanyuma igihimba ca 20 naco haragezaho Satani nawe afatwa. Imana idutabare, Imana ide kurwana urugamba mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, nimumve mukomeze rero, dukomeze umurongo wa 2. Wa mumarayika agira ngo rero akora icamuzanye. Umurongo wa 2 bavuze ngo afata ca gisato nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000,
Yesu ashimwe cyane. Aya majambo aratudomeye ko ngo wa mumarayika mwibuke ya misiyo yahawe. Iyi misiyo yahawe niyo gukorora Lusiferi amufate amuvaneho. None hano rero aramufashe, afashe ca gisato. Mwumve ingene uyu Satani bamudondagura amazina yiwe ngo afata ca gisato. Iri jambo rya mbere ridusobanura yuko Satani yihinduye igisato. Ndagira ngo tuze gufata umwanya dusobanukirwe iki gisato. Bene data, musobanukirwe iki gisato. Hari mirongo imwe tugira ngo dusome, iyo mirongo turaza kuyisoma, hanyuma musobanukirwe ibi bintu bikomeye cyane by'iki gisato. Irindi ngo nico ya nzoka ya mbere, nico ya nzoka ya mbere. Urumva agize kuba igisato, agize kuba ya nzoka ya mbere. Mbega iyo nzoka ya mbere ni iyihe? Aho hambere biraza kutujanisha bitwereke iyo nzoka ya mbere. Turaza gusoma imirongo aho tuza gusobanurirwa ibijanye n'iyo nzoka ya mbere. Iyo nzoka ya mbere ni imwe yahenda abasogokuru ba mbere na mbere witwa Adamu na Eva. Ni ya nzoka aje guhenda Eva, ikamuhendagiza, ikamukura mu bwiza bw'Imana no mu itongo ryo muri Edeni, maze iyo nzoka ibahenda kurya igiti Imana yihanije. Ngo afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi. Umurwanizi canke umu-adversaire canke enemy, umwansi w'Imana. Ngo irindi ni Satani, irindi ni Satani. Nimwumva amazina yose y'uyu mugarariji, y'uyu mwansi w'Imana n'abantu. Uyu mwansi ashaka gutwara abantu muri Gehenomu. Uyu mwansi yahagurutse kugira ngo azimize isi ayiyovye. Uyu mwansi dufise amahoro kuko twahawe intsinzi. Yesu yaramutsinze, yaramuhonyeye ugakano, yaramutsinze kuko Yesu niwe rwari ubyaro rwari rwarasezeranywe yuko ruzokuhonyora ijya nzoka ku mutwe. Reka tubanze dusome rero mu Itanguriro, mwumve iyo nzoka ya mbere. Mubanze mwumve iyo nzoka ya mbere ni iyihe ivugwamo. Itanguriro igihimba ca 3 umurongo wa mbere haravuga ngo uko icaha caje mu isi, mwumve nyirabayazana, mwumve uko icaha caje, mwumve birakwiriye kwiyi nzoka ifatwa, birakwiriye kuyu mwansi afatwa, birakwiriye kuyi gisato gifatwa, birakwiriye. Bene data, nimumfashe, nimuze dukure hasi, dusabe Uhoraho adutabare, adukure kuyu mwansi, akize iyisi, iyisi ayitabare. Iyisi niwe yaje, uyu mwansi niwe yaje kudukwegera, niwe yaje kuzana aya marushwa yose mubona, mwumva, mwakabonye. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mwishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Imana idutabare. Iyi nzoka rero ni imwe ya mbere. Hajya twasomye tubwiwe ngo iyo nzoka ngo ni imwe ya mbere. Ni iyi nzoka ya mbere. Iyi nzoka ya mbere. Hano turasenya amajambo y'Imana avuga ngo iyi nzoka yarusha ubugunge bwose ibindi bikoko. Ndagira ngo mwumve iyi nzoka. Hari ahantu yasobanuwe, turaza kubisoma muri Yobu turaza gusoma muri Yobu, mwumve ingene iyi nzoka yasobanuwe. Ngo inzoka yarusha ubugunge ibindi bikoko byose byo mu ishamba Imana yaremye. Iyi nzoka yuzuye ubugunge. Ndagira ngo abafise umwanya muze mufate umwanya wo gusoma muri Yobu igihimba cose ca 41. Yobu 41 igihimba cose haratubwira ivy'iyo ngona, ivy'iyo nzoka, ivy'ico gisato.
mwumve, reka dusome imirongo ibiri gusa. Umurongo Yobu 41, umurongo wa 33 no wa 34. Nta kindi gihwanye nayo kiri ku isi. Yo yaremwe ari inshirabwoba, irabana agakengerwe, ibishizwe hejuru byose niyo mwami w'ibinyabwibone byose. Iyi nzoka, iyi ngona, iki gisato, inzoka yarusha ngo ubugunge bwose, ngo yaremwe ngo ari inshirabwoba. Iyi ngona, hano iki gihimba cyose mugisomye, Yobu yarasobanuriye, warabwirwa Imana amubwira yuko iyo nzoka ata muntu n'umwe ku isi ashobora kuyica, ashobora kuyihangara, ashobora kuyiturukira, ashobora kuyegera. Iyi nzoka ntawe yegera, iri muri bijya nzuzi zinini, mu nzuzi mu kuzimu. Niyiba ni inzoka nini, ntishobora guhigwa n'umuntu n'umwe, ntishobora kwishwa n'umuntu n'umwe, nta muntu n'umwe yoyihangara. Ni inzoka nini yitwa Lewiyatani. Iyi nzoka Imana gusa niyo yamaze gusezerana yuko ariyo izoyiyicira, nta wundi muntu, nta kindi kiremwa. Nico gituma hano marayika Mikayeli yahawe misyo ikomeye. Yohana ngo ni mu marayika mu gihimba ca 200 ntibamuvuza amazina, ariko twabonye Mikayeli muri Daniyeli no mu 12 mu byahishuriwe Yohana yuko Mikayeli yahawe iyo misyo. Hano rero ngo nta wundi muntu yemerewe, nta kindi kiremwa cemerewe gishobora kuyihangara. Nimwumve yuko, nimwumve iby'iyi nzoka. Muri Yobu ngo nta kindi gihwanye nayo kiri ku isi. Yo yaremwe ari inshirabwoba, irabana agakengerwe, ibishizwe hejuru byose niyo mwami w'ibinyabwibone byose. Ngo niyo mwami w'ibinyabwibone. Aha mubona abantu bagendana ubwibone ntibaramenya yuko hariho umwami w'abibone, ntibaramenya yuko hariho umwami w'abibona. Niyo ngona, nico gisato kiba muri ayo mazi hasi, kigendana ubwibone kuko gicira umuriro kandi kirabona agakengerwe, ntawuza kugihangara, nta kindi kintu gishobora kucica. Ico gikoko citwa Lewiyatani. Ndagira ngo dusome muri Yesaya igihimba ca 27 twumve ingene Imana ariyo yonyene yasezeranye ko ariyo yonyene izokwiyicira iyo nzoka. Nta kindi kiremwa gishobora kwica iyo nzoka ariko Imana yonyene. Nimwumve ayo majambo akomeye cyane. Yesaya 27 umurongo wa 1. Kuri uwo munsi Uhoraho azohanisha inkota yiwe ikarishe nini ikomeye, Lewiyatani ca kiyoka kinyaruka. Nico Lewiyatani ca kiyoka cigonyonzora, kandi azokwica ca gisato c'amahero co mu kiyaga. Haleluya! Hano Yesaya arasobanuye ngo ni gisato c'amahero. Igisato c'amahero kiba mu kiyaga. Satani rero yiyambitse uwo mwambaro w'ico gisato, mwumva kiba muri uko kuzimu caremwe n'Imana. Ngo nico ya nzoka ya mbere. Ariko hano turabwiwe ibintu bikomeye ko Imana izohanisha inkota. Imana ubwayo nizo kwizira, nizo kwica iyo nzoka. Imana ishimwe cyane. Rero murabonye rero yuko ajya majambo twariko turasoma mu byahishuriwe Yohana atubwira iby'iyo nzoka ya mbere, ngo irindi yitwa Satani, ngo ni wa murwanizi. Ngo ni gisato c'amahero, ngo ni gisato c'amahero. Nuko ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 20 umurongo wa 2 afata ca gisato nico ya nzoka ya mbere niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000. Umurongo wa 3 agikororera ikuzimu, arahadadira, ashira kw'ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Yesu ashimwe cyane. Uyu mumarayika arakifashe
arakiboha. Haleluya. Maze agikororera ikuzimu, hanyuma ngo acarahadadira, ngo acashiraho ikimenyetso kikirumanya kugira ngo ntikize congere kuza kuzimiza amahanga yose imyaka 1000 itarangiye. Yesu ashimwe cyane. Iyi myaka 1000 rero ni ubusobanuro bukomeye cyane butubwira iby'ubutegetsi bw'Imana ku isi ku mugaragaro. Nk'uko Satani azoba yaraje ku isi muri ico gihe ku mugaragaro, ico gihe murazi ko buri gihe iyo Imana igomba kuza habanza kuza ibikange, iterabwoba, habanza kuza ibinyoma, habanza kuza antikristo. Buri gihe yo haza Imana habanza kuza ibigirwamana, nivyo bibanza kuza kwitangiza imbere, kuko Satani yama aza ari uwo kubanza gusuka no kuyovya no gusukana kugira ngo abantu ntibizere Imana. Rero Satani azoba yarabanje kuza ku isi, ariko azohita afatanwe n'abiwe bose, maze antikristo atabwe directement muri Gehenomu. Antikristo atabwe directement muri Gehenomu, nawe amuvugishwa w'ibinyoma nawe nyene atabwe muri Gehenomu. Ariko Satani ca gisato, ya nzoka ya mbere twasomye turiko turasobanurirwa, ngo azohita afatwa abohwe, hanyuma atabwe mu kinogo, bace bahugara kumara imyaka 1000. Iyi myaka 1000 rero izoba ari ingoma y'ubutegetsi bw'Imana. Imana izoza ku isi y'imingoma, hanyuma Yesu Kristo azoba ari umwami w'abami i Yerusalemu, i Siyoni, maze abakristo intumwa eka bavugishwa eka abo mu isezerano rya kera, abasinziriye muri Kristo bose bazozuka, hanyuma bafatanye na Kristo. Muri ico gihe tuzofatanya na Kristo. Abakristo bazaba ari bazima, bazaba baraduze muri ca gihe c'umuzuko wa mbere, muri ca gihe c'ukuduga mu nzamba y'akabanga. Ishengero rizoba ryaraduze, bazoca baza gufatanya na Kristo kuganza muri iyo myaka 1000. Haleluya. Myaka 1000. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ubwo butegetsi bw'imyaka 1000? Ni kubera yuko igihe Imana yarema umuntu yari yaramusezeraniye ko n'imiburiburi agomba kuyihabwa ubutegetsi, agahabwa gutwara ivyo Imana yaremye akabitegeka. Bisobanurwa ngo yari yarahawe kuzohabwa gutegeka kumara ku isi iyi myaka. Mwibuke ko abakera ba mbere bamara imyaka 990, imyaka 960, imyaka 930, imyaka 990. Murumva yuko umuntu Imana yari yaramutegekanirije kuzoramba kumara imyaka 1000, ariko bayimaze kera, bayimaze baramaze gucumura, bayimaze baramaze isi yaramaze kwinjira mu byaha. Ubu rero kubera ko Yesu yaducunguye akaduhindura kuba abana b'Imana, akaturaga ubwami bw'Imana buhoraho, azoza ku isi agarukane rya sezerano, kuko Yesu yahawe gusubizaho icyo Imana yari yarashizeho cyose. Imana ishimwe cyane. Icyo Yesu yaje gukora ni ugusubizaho no gushimangira icyo Imana yashinze n'umugambi wayo wo kurema isi n'ijuru. Yesu azoza yaje kubishira mu ngiro. Yesu yazanywe mu isi no kubishira mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Nico gituma iyi ngoma y'imyaka 1000 itegereza kubaho mu buryo bw'abana b'Imana, kuko iriya myaka 960 abantu bagiye baramba babaho, ntabwo bayibayeho mu bugororotsi. Ntabwo isi ico gihe yari itunganye, ntabwo isi ico gihe yari iyobowe mu buryo bw'umwana w'umuntu Imana yaremye mu bugororotsi. Adamu na Eva bari baramaze gucumura, ariko hano rero Yesu azoza aje gutegeka kumara imyaka 1000 mu bugororotsi. Haleluya. Azowaje guca imanza, guca amateka. Muri ico gihe abanyabyaha nta jambo bazaba bafise, abanyabyaha bazaba baramaze gushigwa ku rutonde rwo kuhanwa, kandi bazaba bari bumoso, ntabwo bazoja iburyo. Hazoja iburyo abakristo, abana b'Imana, abisirayeli nyakuri, abayahudi nyakuri, abana b'Imana nyakuri, abatoranijwe n'Imana, nibo bazaba bariko barafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000.
ngo bazoba abaherezi. Haleluya. Ngo kandi bazofatanya na Kristo kuganza iyo myaka. Imana ishimwe cyane. Rero ngo iki gisato kizotabwa muri ico kinogo kugira ngo kimareyo imyaka 1000. Imyaka 1000 ishize, imyaka 1000 niyashira, bisobanurwa ngo bwa butegetsi Imana yari yarasezeranye guha umwana w'umuntu nibwageraho burangira, Satani azorekurwa. Satani azorekurwa. Ayo majambo tuzoyagarukako turabe impamvu Satani azobagarutse kugira ngo ahabwe ako kandi kanya ko kumara igihe gito. Ngo azoza amara igihe gito. Satani azokongera kandi kugaruka ku isi kumara igihe gito. Ico gihe gito hari impamvu Satani azoza kuza ku isi kumara igihe gito. Tuzobisobanura igituma. Tuzobisobanura. Abantu benshi baribaza bati ni kuki batamufashe ngo bahita bamutwara muri Gehenomu directement nka Antikristo, directement nka wa muvugishwa w'ibinyoma. Kandi mwibuke ko umuvugishwa w'ibinyoma na Antikristo nibo ba mbere babiri bazobanza kuja kugurura Gehenomu. Nibo bazobanza kuhashigwa, nibo bazobanza gushigwamwo, nta bandi bazoba barajamwo. Nibo bazobanza kujayo. Antikristo nibo bazobanza kujayo, nawa muvugishwa w'ibinyoma babiri nibo bazobanza kujayo. Hanyuma uyu Satani iyi myaka 1000 ntabwo azoshoka janwa muri Gehenomu, ahubwo azoshigwa ahantu mu kinogo, azibirirweyo, apfungirweyo kumara iyo myaka 1000 kugira ngo azashobore kugaruka kumara igihe gito. Azoza kugaruka, azoza kwisagaruke kumara igihe gito kugira ngo yongere kuza kuzimiza. Kuko hano ku isi muri ico gihe mu gihe cy'ubwami bw'ingoma ya Mesiya hazoba hari imigwi ibiri. Hazoba hari umugwi w'abakiranutsi bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000, kandi hazoba hariho n'umugwi w'abantu bari barafashe inimero za Satani, inimero za Antikristo, bari baramaze kuyoba, bazoba bari ibumoso. Abo rero bazoba bagifise amatwara ya Antikristo, bazoba bagifise imico n'imigenzo ya Satani, bazoba bagifise ku mitima yabo. Nubwo baburaho bakorera ibyaha, bazoba bagifise agatima ko gusambana, bazoba bagifise agatima ko kwiba, bazoba bagifise agatima ko kwica, bazoba bagifise agatima ko gukora amabi. Ariko kuko atacaha kizoba kiri mu ngoma y'ubwami bwa Mesiya, kuko Imana ari izo biyoboye, ntibazoronka aho bacumurira ibyaha. Rero Satani azogaruka kugira ngo habeho gusuzumwa yuko bashobora kuba barabihebye cyane ko bakibigenderamo. Satani rero azoza kubayovya kugira ngo barimbukire rimwe bose atawusigaye. Rero hano umurongo wa 4 uravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ku kimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Yesu ashimwe cyane bene data. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Yohana abona ibintu bikomeye cyane. Abona intebe z'ubwami, intebe z'ubwami. Iri jambo muryumve, ntabwo yabonye intebe y'ubwami imwe, intebe ya Mesiya, intebe y'Imana, intebe ya Kristo. Ntabwo yabonye intebe imwe gusa, yabonye intebe z'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Yohana yabonye intebe z'ubwami. Bisobanurwa iki ngaha? Bisobanurwa yuko muri ngoma y'imyaka 1000 Yesu azoza agabire abakristo, agabire abakozi, agabire abana b'Imana. Abantu bose naho ubona bakengeretse, abantu bose naho ubona baciye bugufi, ariko yitwa umukristo yakijijwe, yitwa umwana w'Imana yakijijwe, naho azoba ari nyarucari, naho azoba atazi gusoma ariko akaba yaramaze kwakira Yesu, akaba yaruhagiwe, azohabwa bene izo ntebe z'ubwami. Nukuvuga ngo bazohabwa biro, bazohabwa ubutegetsi, bazohabwa kuyobora, bamwe bazohabwa gutwara ibisagara,
abandi bahabwe gutwara intara, abandi bahabwe gutwara ibihugu, abandi bahabwe misiyo runaka, abandi bahabwe ibikorwa runaka. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo kora neza ibyo wahawe, inshingano wahawe uzirangurane umwete n'ubwira, kubera yuko niwizigirwa kuri gito hari igihe Imana yiteguye kuza kuguha kugaba byinshi. Icyo wahawe gukora gikorana umwete n'ubwira, kandi ugikore ubikunze, kandi ureke kuza urakora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Nimba uhawe ibyo uhawe gucunga, ubicunge mu kuri kose kutaziguye. Abahawe gukora mu ibikorwa by'imari cyangwa ibikorwa by'amaronko cyangwa ibikorwa by'itunga, mwoye kuba bakaboko, kuko niba abakaboko ugakorakora cyangwa ukajya ruswa cyangwa ukazuraca abantu ruswa, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntizogira umugabane iguha, kuko ntiwizigiwe. Imana yaguhaye ikintu gitoya cyane cyo kwizigirwa, ariko ntiwigeze ubyakira nk'aho ari ijambo rikomeye. Imana izoshimira abantu bizigiwe kuri gito, abantu bahawe ibikorwa mu isi bakizigirwa, bakabikurikiza, bakubahiriza, bakabigendera, bakagendera iryo banga ry'Imana ryo gukizwa nyagukizwa no kwezwa. Abo bagiye kuzoba abami n'abaherezi. Haleluya! Bagiye kuzofatanya na Kristo kuganza iyi ngoma ya Mesiya y'imyaka 1000. Yesu ashimwe cyane. Ubu bwami n'ubutegetsi bwo mu isi bigiye kugabirwa abera, nk'uko muri Daniyeli nawe yabisobanuye. Imana ishimwe cyane. Muri Daniyeli haradusobanurira yuko Daniyeli yagize acyabona abera bahawe ubwami. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Muri Daniyeli igihimba c'indwi umurongo wa 27 haravuga ngo, kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Yesu ashimwe cyane. Ubu bwami bwo munsi y'izuba bwose aho buri hose, ibi byose mubona bigiye kugabirwa abera. Nibo bagiye gutegeka mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya, nibo bagiye kuyobora, nibo bagiye gutangaza ijambo, nibo bagiye kuzobora bahabwa ibyo kuvuga no kubwira abantu. Nta matangazo y'isi azosubira gukora. Abo bategetsi bo mu isi icyo gihe nabo nyene bazoza babwirwa mu bandi, bigiye guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Abaciye bugufi nibo bagiye gushigwa hejuru, ariko abishize hejuru cyangwa abashizwe hejuru no munsi bagiye gucishwa bugufi, kiretse uwakoze agakorana umutima runtu, akitanga, akizigirwa kuri gito, akumvira, akubaha. Imana igiye kumuha kugaba byinshi. Inshingano zawe wahawe zikorana umwete, kandi uzikorana ubwira, kandi ntuzikorana igitsure. Mwene data, igikorwa wahawe ugikore nk'uko urimo urakorera Yesu Kristo, kuko niwizigirwa kuri gito Yesu yiteguye kuguha kugaba byinshi. Azokubwira ati, injira mu munezero wa shobuja. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero izi ntebe z'ubwami zizokwicagwako na wewe wihanganye, wewe wanesheje, wewe watsinze, ugatsinda isi n'iby'isi, ugatsinda ruswa, ugatsinda ubusuma, ugatsinda gukorakora, ugatsinda ubusambanyi, ugatsinda amadini y'ibinyoma, ugatsinda ibi byubahiro byo mu isi by'amadini. Ibyo byose ukaba warabitsinze, ugiye guhabwa iyi ntebe y'ubwami. Haleluya! Abicishije bugufi bose bagiye gushigwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Yohana rero ngo acabona kandi ubugingo bw'abaciwe amazosi. Abaciwe amazosi ni bamwe batemeye, batigeze bemera gusenga ca gishushanyo guhera mu gihimba ca 13 byahishuro Yohana, muri ya guverinema ya Antikristo, iyi guverinema ya Satani. Satani azokwempoza amategeko yiwe yose ngaha ku isi kugira ngo abantu bose bayagenderemwo. Muri ico gihe abantu bazicwa nabi. Ngo Yohana yabonye ubugingo bw'abicwe bw'abaciwe amazosi
babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo abakristo bashingira intahe Yesu bazicwa, abayuda bariko barashingira intahe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana nabo nyene bazicwa. Umuntu wese arimo aravugira Imana mu mpwemu no mu kuri azoronderwa bunyamaswa muri ico gihe cy'ubutegetsi bwa Antikristo. Yohana yabonye abo bantu rero bose barabaye bazima, barazurwa, barazuka, baca bafatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Ariko abapfuye abandi bapagana, abandi banyabyaha, abantu bose bazoba barapfuye muri ibyo bintu, muri ako gakwege, muri uwo muyaga, muri ico cunamo, muri ico gihe kibi kitari kwigeze kibaho kandi kitazokongera kubaho kuva hisi yakabereyeho ku isi. Ntaho twari kwigere tubibona yuko Satani aza mu isi agategeka, akima, akayobora, agategeka. Aba bantu barapfuye kuko hari ku butegetsi bwa Antikristo, hari ku butegetsi bwa Satani. Ndagira ngo mbabwire yuko ico gihe Yesu yaragisobanuye kizoba ari igihe kibi, abantu bazicwa. Ico gihe kizoba ari igihe kibi. Yesu yabisobanuye mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ni ca 24, igihimba ni ca 24, umurongo wa 21. Yesu yaravuze amajambo, aravuga ngo kuko ngo kandi muze musenge kugira ngo, umurongo wa 21, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi yitagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa. Imana idutabare. Aya majambo arimo aratubwira aba bantu baciwe amazosi muri ico gihe c'umubabaro mwinshi, muri ico gihe cy'iyi minsi itari bwigera ibaho kandi itazokongera kubaho. Iyi minsi itari bwigera ibaho kandi itazokongera kubaho ni iyi minsi y'ubutegetsi bwa Antikristo, ni iyi minsi y'igihe Satani azoba yaje ku isi, ni iyi minsi abantu bazocibwa amazosi bahorwa gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Hano rero baje kugororerwa, abishwe guhera kuri Abeli, umwe yishwa na Kayini, kugeza kuri Zakariya, umwe yicirwa heraho urusengero, kugeza no ku bandi bose bishwe nyuma. Intumwa zarishwe, abantu barahamwe baratotezwa, kugeza no muri ico gihe cy'ubutegetsi bwa Antikristo, iminsi mibi itari kwigera ibaho kuva isi yakaremwa. Abo bose mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya bazoba baje kugororerwa. Yesu azoza kubagororera, azoza kubaha ubutegetsi. Abaciwe amazosi bazokongera basubizweko imitwe, bazukana imibiri misha, bace bahabwa kuyobora, bace bahabwa gutegeka, bace bahabwa kuganza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bazogororerwa. Mwene data, waratotejwe, warahamwe, waratutswe, waragirijwe ibinyoma, warabujijwe ico wakagombye gukora kubera guhamwa. Barakubujije gushingira intahe Yesu, barakwagirije, baraguteshaguza, nka kujya Yesu nabo bamukoreye amabi bakamubamba ku musaraba. Yesu yaravuze ngo uko niko bakoze abavugishwa n'Imana ba mbere, ngo nimwihangane ngo kari munezerwe kuko amazina yanyu ngo impera ari nyinshi mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Abazohamwe, abazogirirwa nabi, mwese mwitegure kuzogororerwa, mwitegure kuzogororerwa mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya. Bazogororerwa, tuzogororerwa. Witegure kugororerwa, twitegure kugororerwa, kuko Yesu azobaje kugororera abamukoreye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iyo minsi izogerurwa kugira ngo ingoma ya Mesiya ize gutabara. Ngo iyo minsi itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ngo ariko kubw'abatoranijwe, kuko izoba ari iminsi mibi, arizoba ari iminsi y'ububi butari bwigere bubaho ku isi. Ico gihe iyo minsi izogerurwa kugira ngo Yesu aje gutabara, kuko Yesu ni umukiza, ni umutabazi, ni umwami. Imana ishimwe cyane. Ni umucunguzi. Tuzocungurwa. Ugucungurwa kw'imibiri yacu kuritezwe. Imana ishimwe cyane.
kandi n'ibyaremwe byose byiteze uwo munsi biwuhahamiye. Uwo munsi birawiteze. Mwene data, tugiye gucungurwa kw'imibiri yacu, duhabwe ubwami bw'ingoma ya Mesiya, ubwami bw'Imana bugiye kuza. Nico gituma twarabwiwe ngo iyo dusenge tuti data ubwami bwawe buze. Buri munsi muje musenga muvuga muti data ubwami bwawe buze. Muze musenga muvuga muti ingoma ya Mesiya turayinyotewe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero umurongo wa 5 uravuga ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Yesu ashimwe cyane. Hano Yesu aradushiriyeho karangura. Hano mwemu yera aradushiriyeho karangura. Hano rero jambo ry'Imana riradushiriyeho karangura yuko tuzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Aba Kristo barakengeretse. Uno munsi abana b'Imana baragayitse, ariko hari umunsi bagiye kuganza hano ku isi, bagiye gutegeka, bagiye guhabwa ibiro bikomeye, ibiro byo mu nzego. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko Imana yarateguye kugororera abana b'Imana. Ubwami bugiye kuza n'ubwami buzotegekeshwa inkoni y'icuma, n'ubwami butanyiganyizwa, n'ubwami butanyiganyizwa, n'ubwami buzohoraho buzokwamaho. Imana ishimwe cyane. Rero rino jambo ry'Imana rivuga ngo uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe. Arahiriwe. Mwene data urahiriwe. Korera Yesu urahiriwe. Nushima Imana urahiriwe. Wewe uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere. Mbega urimwo? Mbega waragiyemwo? Mbega uri muri yo liste? Mbega warashizwemwo? Uri muri uwo mugabane wo kuzuka kwa mbere. Mwene data gira n'ingoga ube muri uwo mugabane wo kuzuka kwa mbere. Ngo kandi nabera ngo urupfu rwa kabiri ntiruzogira ububasha kubameze batyo. Hari urupfu rwa kabiri rundi, kuko hazoza urundi rupfu tuzobigarukako. Hari urundi rupfu. Urupfu ruzoca ruza ubwa mbere ni rwa rupfu rw'umuriro uzotibuka uvuye mu ijuru karigata abansi b'Imana. Abo Satani azoza kuyobya, abantu bazoca bose batikirira rimwe. Ariko hano baradushiraho karangura yuko urupfu rwa kabiri, ikintu cyose kiza kukwica, ikintu cyose kiza kuguturira, nta bubasha kiba kigufiseko. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere ureza kabi, waratsinze, waratabawe, waratabarutse, warogoroye, warasimvye imanga. Yesu yarakurokoye, yaragucunguye, yarakubambiwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ijambo rya nyuma hano ngo kandi bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, ngo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Yesu ashimwe cyane. Ngira ijambo ry'indunduro ngo bazoba abaherezi. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi bazoba abaherezi. Haleluya. Ngo kandi bazoba abaherezi. Ijambo ryo kuba umuherezi ni ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi bararyumva hano mu isi bakibaza ko ari bisanzwe, ariko mwene data, uno munsi turi mu buryo bwa mpwemu, turabaherezi mu buryo bwa mpwemu, dutanga ibimazi mu buryo bwa mpwemu. Natwe ubwacu turitanga tukabikimazi mu buryo bwa mpwemu no mu buryo bw'umubiri. Turitanga mu buryo bwa mpwemu no mu buryo bw'umubiri. Turitanga tukabikimazi, cyane tukasengera abandi, tukabasengera, tugatanga ibimazi. Mwene data, ibyo byose birakogwa, ariko hari umunsi bizokogwa ku mugaragaro. Ngo bazoba abaherezi. Yesu ashimwe cyane. Ngo bazoba abaherezi b'Imana na Kristo. Kuba umuherezi w'Imana na Kristo, mwene data, ndakuraritse kubikora, kwitanga no kwitwararika igikorwa c'Imana. Ubu umuherezi, uzoba umuherezi uwo munsi. Uno munsi korera Yesu muri kantaco, korera Yesu mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiriye, korera Yesu muri ubwo bukene, muri ubwo bukene, muri ibihe bidasanzwe, muri ibihe bikomeye, muri iki gihe cy'ikinyabyaha cy'ikigatwa. Korera Yesu mu buryo bwose, witange umukorere. Hanyuma rero Yesu azokugororera. Yesu ashimwe cyane. Tugarukirije ngaha, tuzogaruka tuvuga kuri bino bice bindi bisigaye. Haleluya. Tugiye gusenga. Mwene data, uriteguye kuzoba mu mugabane wo kuzuka kwa mbere? Uriteguye?
nimba urimwo shima Imana, naho nimba utarabamwo pfukama tugiye gusenga kugira ngo nawe ubemwo. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane. Urera, 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 uhoraho Imana nyeningabo, nuhabwe icubahiro. Waratugiriye neza, waducunguye, amaraso yawe niyatwoza ibyaha. Ndasengera umwana data, wongere kumwoza ibyaha byose, wongere kumuharira icaha n'akaha, umugendere umuharire utamuharuriye, umugirire imbabazi n'ikigongwe. Oh, haleluya. Usukeho umwuhagiro mwami, kugira ngo ibyaha byose bihanagurike. Ndasengera mwami abera bose, abakurikiye mwami zinyigisho bose, mwami abarimo barazikurikirana bose. Yesu bahezagire, ubabere intsinzi, ubabere igisubizo, ubabere inyisho. Mu izina rya Yesu, amazina yabo yandikwa mu gitabo cyawe cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama, maze data bazabonekane muri gihe cy'umugabane wo kuzuka kwa mbere. Yesu, ndabigushimiye kubikoze, ndabigushimiye ko hari abantu bariko barahinduka, bariko barakizwa, bariko barezwa, bariko barabohoka. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze. Ubishimigwe, ndavyambaje shima nkenguruka nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Yesu abagirire neza. Amen.